Hey guys. Hey. Anani alisema ni Simbadike, hakuna Simbadike. Simbadike, she's small mama, come on. Small mama? Come on. What is small mama? Small mama, slim mama, Miss Erica. Yeah. The one wasiye ndajohewe mubuzima bw'urukundo cendahiriwe ndaberewe. Oh, 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 oh. Hello, welcome. Yes, mukundi ibiganiro vya Abuja Hit TV. Nitwa Isaac Classic kuri MC. Behind the camera ni CK. Hewe uno munsi rero hashe ibintu biza koroha ndabarahi. Ndagusaba yuko ugira subscribe, like na share. Ntubibagire rero kupartage kino kiganiro kuri benshi cyane kugira kishikire benshi. Ama stories yose yasanga muri Abuja Hit TV. Mbe warubizi yuko itariki zitatu ukwezi kwa 12 umwaka wa 2019 ariho itariki hariho umunsi amasaha nayo nibuka neza kuko sinibuka n'ibitaro aho byari biri neza. Niho umunsi umuririmvyikazi Miss Erica yavuka. Miss Erica uramwibuka mu ndirimbo zitandukanye, reka mvuge buke ntanyumve. Miss Erica rero twaronse amakuru yuko ari ngaha muri Rohero quelque part ahantu yazanywe n'abagenzi biwe kugira banywe bagiye bashe. Rero nta na kimwe twamubwiye gusa twamubajya hari ariko ntazi yuko tugira tumugweko. So nazi yekina ndabe situation barimwe n'abagenzi biwe uburyo ingene bamerewe, ariko mu tubabari no muzi nagato twatwaye ntagato twazanye, ariko ibintu beza kumera neza. Twa depoje hari sikeje neza ko tugiye ntangora. Reka tusabe akuza Abuja TV tugende kugira tumugwe, ariko bari mu kirori uko bigenda kose n'ibindi kirori bana. Niki kiganiro sikirori sike ikiganiro sikirori ni kirori bana. Okay, tugende bakunzi ba Abuja TV. I'm sorry twashite kwa Miss Erica. So bari mu kirori ariko hariho abantu badashimye yuko baboneka muri kamera n'uburenganzira bwabo nuko bimeze, ariko Miss Erica twamubonye iyi ni intebe nawe bamuteguriye bate. Miss Erica ndakora mukije cyane. Sawa, Yeah, ndabara mukije. reka twicare je nicare ngaha Miss Erica ntaco. Ariko gamana yo Miss Erica pole sana. Baraduhakije Miss Erica bajya abantu n'aba bodyguard bawe nawe. Oh yeah. No. Abarenze musiga mufise ibintu by'aba bodyguard. Turaba biba bihari kubera security y'umuririmbyi, ariko mugabo ngaha nta mubouncer n'umwe yararimwe. Abo asanze aha bose bari inshuti kandi harimo abantu batandukanye, si bose bakunda kamera. Yeah. Kuza Abuja TV ntaje mwabonye ariko bampakije bana yo basimbiye egarari nirutse, ariko bon ni vyiza byose n'uburenganzira bwabo. Umuntu adashaka ko aboneka muri kamera Abuja TV turamwubahiriza kugira bigende neza cyane. Okay, Miss Erica, kwanza joyeux anniversaire. Urabiriwe usa bien couleur du jour ndegteguri? No, na kimwe cyabayemo gutegura, yari juste un petit surprise y'abagenzi banje. Yeah. Tukuguyeko kunyene tukuguyeko gitumo niko ngenda kuyivuga, ariko je nibaza yuko imeze neza. Uyumva Ndajyohewe cyane, come on. umutima umeganura Atari Abuja Hit yonyene duteye ubwoba. Nari twahaye bana ndajyohewe bro. nice. Hey, come on. Yeah. Numusi w'amavuko yiwe. Papa na mama barahari Miss Erica? Papa arahari, mama wanje nawe yatashe kera. Okay, papa arihe ntimwifatikanije nawe mu kirori? Oh yeah, ntaba mu gihugu cy'u Burundi. Ego. Hanze. Okay, ni byiza. Miss Erica uraberewe. Merci beaucoup. Design impuzu tugiye design. No, just a shopping, man. Miss Erica wavyibushe usigaye ugi? Wavyibushe sana kabisa. Oh yeah, small mama, come on. Mutanya nonera brand. Nukunda kuvyibuha? Ndabikunda, of course big bumps nta utazikunda nk'umwana w'umukobwa. Mugabo pour ma petite taille que je suis ndikunda cyane uko nyene. So mbaye beautiful than that. Naho nyene byo bari bon. Yeah. Nice, ujinga n'abagenzi ndabona byari bimeze neza biraryoshe. Reka ntitugutevye cyane kugira ngo bandanye wiryohera umunsi wawe. Ariko sabye cameraman amuhere hasi Miss Erica. Miss Erica, uno munsi ntiwambaye ikirato kirekire, niko nyene style imeze cyane. Niko bimeze. Yeah, yari relax yo kuva mu nzu umuntu akicara impande yahatuye bon
yeah. Nice, Miss Elika. Iyi ni imishatsi yawe canke just plan? Nama plante. Turabazungukazi hewe, turabarundikazi. Come on, buja hit muri exagere. Reka tugeze ngaho. Miss Elika uri mu gacerere abantu baravuga ati Miss Elika nakiboneka, Miss Elika muziki we yawushize he, Miss Elika kwazi kuririmba, Miss Elika kandi afite fan base nini. Miss Elika ari Miss Erika, à vrai dire, ni vieux ari mu gacerere. Katari gake. Mugabo, je m'excuse. Kubera ivyo dukora ni ibintu bitwara uburyo ubushobozi kugira ngo ushobore gushikiriza abarundi n'abanyamahanga badukurikirana kugira ngo tubahe ibintu vyiza. So iyo dushotse dukora ngo misi yose Erika y'amasohora audio ivyo ntibimbuza ubushobozi. Studio zirahari, aba production ziza mu Burundi irahari, ariko bisaba yuko umuntu atanga ikintu gifise qualité kubera umuntu aba yaragishoyemo. So bisaba ubushobozi. Ariko very soon Miss Erika she's coming back. Yeah, ndaje very soon ni nka gift for my birthday kuko ni igikorwa kizosohoka muri uku kwezi nyene kwa birthday yanje. Umuntu avuka rimwe, umuntu avuka misi yose yo yavyusa agasanga ariko arahema aba yavutse bushasha. So nka birthday gift ku bafans banje, ku bakunzi b'umuziki wanje nuwo twayikoranye. Nimwashaka kumenya ngo ninde, kora commentaire kuri Bujahi TV ubaze, bazogaruka bambaza ati ninde. Okay, nice. Miss Elika kujya imyaka ingana? Nta mukobwa yivuga imyaka. No. None mubigirira iki none? Miss bavuga mubigirira. Oya. Nta mukobwa yivuga imyaka. Ariko ibintu musigaye mwarabigize rero. Sindi muto, ndiko ndaza. Ndiko 25. Oya. Bashaka kwimenya. Bon, Mfise 40 ans. Ibise. Byo sivyo. Nta mukobwa yivuga imyaka rero. Yeah. Nice, Miss Elika, indirimbo yanyuma hajya uheruka gusohora ni? Merukira kuri Mon Amour na collabo ya Double J. Collabo ya Double J, yeah. Byaravuzwe ko we na Double J mwa muri mu rukundo ma relationship yari kiki, yari true, yarama urugamba. Urumva byaravuzwe. Nta affirmativité yanje yigeze haba. Hari ama picture ari class sana we na Double J. Of course, ni photoshoot. No mu artiste nanje nduwundi. Wherever we meet, kandi d'ailleurs hajya hari muri studio ya Bantu Boy. Urabona John Elar arahari hajya. Iyo abonye Miss Erika na Double J bahuye, peut-être iyo foto yo biryoshe. Naho yoja hanze for the showbiz iraryoshe. Mu gihe rero wa mufan abonye iyo foto, ashobora gucashiraho commentaire ashaka, kandi umufan niwo mubuza commentaire. Yeah? Miss Erika, nuko ndinda kumisinze sana. Miss Erika ububahe? Mu gisagara ca Bujumbura. Amaje. Shaka kuzoza kundamutsa. Sinzokwemerera uri wenyene kere kuzanaye na madame. Uri marié turabe. Oya, naye uri wenyene sinzokwemerera. Ariko gamana Miss Elika, so nice, uraberewe, ndabona inzara ni class, shaka amarori ndari. Shaka amarori. Oya, amarori burije. Cyo gisirimu ntikibaho. Amarori mu joro. Oya, cyo gisirimu cyayica ba Baldwin. Sorry kaka. Why Baldwin? Hafize bose amarori. Big brother wangu, yeah, ndabakunda cyane. Son turindire akazi Miss Erika, turindire music shasha canke this December it's a big hot collabo. Hot December. Yeah. Muri December turindire ibintu bive kwa Elika. Ariko Elika benshi barakunda kwibaza ati Miss Elika birashika gaca mu gacerere, birashika gakora, birashika kandi nturi umuntu wa social media sana Miss Elika. Why? Ni kubera ko Miss Erika à vrai dire n'ukuntu nagize kugera aho ngeze naho nubwo ntaragera aho nifuza kugera, si kubera yuko nari muri competition. Je naravuga ati mu gihe ivyanje biriko biragenda neza nkuko ndavyifuza, umunsi ku yundi umuntu abona ko uno musi adasana hirya yejo. So kuri jewe mfata umuziki wanje, mugabo ni vyiza yuko umunyamuziki agira competition, parce que game itarimo competition ntabari game. Ni vyiza ko tugira competition. Kuri jewe competition ni nziza kuko nimba par exemple Ben Nice yakoze indirimbo nziza, je dois apprécier
ariko nanje nkaca nshaka gukora ikiruta ca kindi yakoze kugira ngo twese tuzamure rya bendera. You understand? Si ku bwacu si kwikorera ntawe utamba yirorera. Miss Erika ntariko aratamba ngo yirorere, arafise abantu ariko arakorera, ariko sinihuta non plus kuko nshaka kubaha ibintu vyiza. Tu vois, narasohoye Mon Amour, amasanamu arateba, mbona yuko abantu for real barashashahaye Miss Erika. Gushashahira umuntu urazi carico kumukumbura. Alors sometimes ni vyiza ko abafan bawe bagukumbura, sometimes ni vyiza yuko you're really fun kubera muri iki gihe urabona umuziki ni mwiza kandi mwinshi, urasambagaye muri Buja Flavor turi hot. So ifo yuko ubona ati mbega fan who is my really fan, ndashaka fan si wawe ndayumviza indirimbo si wawe ego kugura amamega ni vyiza ukaja kuri YouTube, ça c'est très bien, ariko ndashaka wa mufana pushing ambwira ati Erika come on wasinziriye who wake up on me nice. Ukoresha amazina yahe kuri social media zawe? There is Miss Erika 158 of course. Uwo amazina yawe nyakuri naya? Irakoze Erika. Miss yavuye. Look at me. Maguruke. Haguruka tura. Bivanye na look yawe baci bakutazira Miss. Barakutaziriye cyangwa niwe wagihaye cyavuye? No. Kuva kera ndi umwana hari ibintu bagira vy'ama primaire section. Gasanga ariko baragira kugira proclamation ibe hari ibintu vya modeling and whatever. Kandi Imana ishimwe quand même naragiriwe amahigwe yo kuba gate de la part de ma maman, sinize amashuri asanzwe, malgré que ishuri ari ishuri mugabo twa y'amashuri baorganiza bakadevelopa abana bakakwigisha ukiri muto bakunda modeling bakunda music niko nakunze modeling niyo binshoboke rero ntaza gukora umuziki maybe nubu unye nzobikora. Okay. Miss Erika ushoboye kuririmba imidiho yiye? Yose cyo kuta rap? Of course. Twagiye gato bima Miss Erika ndabigusa yawe ari birthday yawe ndasohora ariko dufashe kugara ninasohora hip hop uzoyumva uzocumbwira ati Erika do it for me. Umuririmbyi wo hanze akwinspiringa sana ni benshi bro, ni benshi inde Nicki Minaj? No apana baniki nabo barakora neza Tiwa ego mugabo hariyo aba artists benshi cyane ni benshi cyane arabako. Okay nice. Je mu gusozera rero ikiyago cyacu Miss Erika kugira ndabareke mbananye kirori cyanyu muryohewe, twamusanze mu kirori Miss Erika reka tubane tumureke abaranye yiryohera n'umuryango n'abagenzi. Miss Erika mu gusozera njye ndafise ingene nkunda kubaza utubazo turi hanze canke reka ivyo tugihoze reka mbaze utubazo twa yes or no. Okay inyishu za kunyishura ni oui ou non, ego canke oya? Oui ou non. Sawa. Miss Erika ari mu rukundo? No. Miss Erika ni single girl? Yes. Miss Erika arajya kabel? No. Miss Erika aranyuza? Sometime yes. Miss Erika after ba ex bane? Miss Erika afise umu ex umwe? Miss Erika nta mu ex afise? No. Lolilo arazi kwambara kuruta fisi? Ntabyo nzi. Yes or no? Ntabyo nzi. Nzi nuko bose barasapa barambara nk'abastar kubera nibo. Bindondo no muha trophée imbere ya DJ Pro? Quoi? Bidondo no muha trophée imbere ya DJ Pro best music. Eriki wochagura Bidondo kuruta DJ Pro? Ariko inyinshi ni yes or no kwa Eric? No. Nice. Miss Erika merci sana. Ndakugeze ngaho ibi ni kumuruzi baratubivugana nako. Merci beaucoup. Reka turindire ikindi gikorwa kumbure gishasha kiraje hama tuzokiba. Very hey guys. Anani alisema ni Simbadike, hakuna Simbadike. Simbadike, she's small mama, come on. Small mama? Come on. What is small mama?
Small Mama, Slim Mama, Miss Erica. Yeah. The one and only, yeah? Miss Erica ndagusaba reka duheze ikiyago ariko je ndakunda nukuri uririmbye ndakumva uri kuraririmba ari bafandi barakumisinze tukorere kakangu mbona hivyo sawa basi iyo mutari ndaremba kuko ari mwe mu mvura inimba oya nukaje kure yanje kukuvugisha ni nk'umuti aho wasiye ndaryohewe mu buzima bw'urukundo je ndahiriwe ndaberewe tugende niwe ukwiye mu mwanya ukwiye Buja Hit nibaririmba twe turirimbe birandenga nkumva narekura ibyo ntunze byose we mon amour we mon andava man Miss Erica jena inatanguye like gusinzira felicitations sakajwe keza Miss Erica I really appreciate the channel Buja Hit TV. Si. Kuri uyu munsi ebana minashukuru leo. Yeah. Nice. Miss Erica reka sozera ikiyago cacu je nawe ndagushimire tukigeze ngaha ariko nduvumenga akabazo sinogena ntagakubagije kuko je ndakunda kubaza abadamu sana abadada cyane barenje kazi. Miss Erica ufite tatouage zingahe ku mubiri? Miss Erica, Samira and okay, the tattoo. Yeah. Chafise kwikiniki nitwozibona. Kukuguru ni umusaraba ku kuboko ni izina ry'imfura yanje ngaha naho ni izina rya Miss Erica. Yeah. Okay, birakwiye birahagije ibindi rero tuzoyimenya hanyuma. Miss Erica ndagushimiye. Ndabashimiye cyane nkuko nabibabwiye. Yeah, ni surprise ariko kuri jewe simbi. Mugabo ibi bitumukwe munabiyaca abantu. Sometimes birakenegwa. Tene kuma birthday nkuko c'est bon. Je profiter pour tell them like I'm coming very soon. Big hot collabo. Izo nande. Kenda kuri Twitter, Instagram ahubwo uri nyuma y'amajambere wangu. Ndazikoresha Miss Erica. Uno munsi nagiye nababwiye yuko nanoncheje avec Maréchal of course. Sakbi. Yeah. Niyo collab ije hagati yawe nawe. Indirimbo iryoshe cyane. Ni indirimbo izo gukorako igakora kuri wa wundi uri kuraresha Nice Miss Erica rero niwe turi kumwe urumva yuko ari indirimbo ije yawe na Satb muri December collab itesa sana reka tuyirindiranye igishika ko aya majwi yose urumva bihuye bizoba bala nitwa Isaac Classic kuri MC behind the camera ni CK. Merci beaucoup nari kumwe na Miss Erica musi y'amavuko reka nanje banzanire Miss why not? Why not? Nice. Lucky nene, gira subscribe, like na share. Hama tuzosubire mu biganiro ama story yose yasanga kuri Buja Hits.